pap kini kirato kiri VIP mana simpushe ndasavye ntabitoye wa la nigikukwiye kirakwiye mba nabitoye cyemba nzi amaguru yawe iyi ni kado y'umuvyeyi wanje by the way nabitoye sasa nubwo atambona kenshi jewe amaguru y'umengo ndayarota yo rero akona oya ishakoshi ni gwanje subizeyo ishakoshi yanjye ndayitwara kambere reka dushimba Imana kuba yadutije akakanya tukaba dushitse naye amasaha tugihumeka kuko yataba Imana nibi bintu bari kubishikako hamikindi naco ndavyishimiye ivyo ukoze nk'umwana wiwanje kandi si vya mbere ubwa mbere bikoze wama wabikoze ico nsaba Imana nakuguha umugisha iguhezagire gumana umutima w'urukundo wo kuraba umuvyeyi akiri muzima kuko naho nopfa wo bikora ugiye kumpamba mugabe ivyiza nibikora ndagushimira nkiri muzima hama kindi naco nkaca ntangiraho n'akarorero bari ko baraturaba kuko ndazibiza kugera kure bakuri akarorero kibicigwa ku bandi uwo mutima uri kurerekana mumbonesha kure uzovyara umusaruro no kubandi bana ku bavyeyi babo umwama guhezagira ikindi ciza nzi nuko ugira ico wubaha kubaha bakuruta naburuta ndetse nikubahiriza n'ivy'abandi ico ndakizi ko kuko mu mateka yawe sindabona umuntu azangwa ambwire ngo umwana wawe yagize ibi canke ngo tuje mu masentare kuko ari abavyeyi benshi batuntujwe no kuba batunga barera abana hama bakabaguma babateza ibibazo ukamuri kuragenda gusigura ku makosa y'umwana aba yarakoze ico ndagishima ko Imana yakinkingi mu vyiza ni byinshi ibindi vyiza nuko kwitwararika kumenya ubuzima bw'abandi hari bibi navyo nta mpunzi buragahonze kandi ishamba ntibura ico irisangamwo sukuvuga yuko umuntu aba umugororotse ntabwo nonca mvuga ko ngo ndakweze ngo nukubera ndi imbere ya kamera ndakweze ngo uruwera ijana kwijana amakosa yamana abantu kuko turi mwisi nanga Gibiko. Eh? 10 cents. Sawa. Man ntumuha amahera umubufu. Sawa. Kakanu karakunda ndakunda kukiyumvira cyane. Jewe ari abantu bibaza ko ntahereza agaciro kanye n'abakobwa. Ko je n'abakobwa dufite babagenzi abo twakundanye abo twagize iki kenshi ndakunda kubabwira ati ugumuri muto ku muvyeyi w'umuntu aje nguma ndi muto ku muvyeyi wiwe ko je mu bintu vya mbere nzi yuko urahura n'umukobwa no munsi mugatandukana kumvukanaka ugahura n'uwundi cyangwa narahura n'umugaje bugatandukana agahura n'undi ariko umuvyeyi uguma ni wa wundi ushaka uhure n'umugwiza atunga gufasha cyangwa guha n'akazi kazini kaguha amahera ubwo mukeneye wa rukundo gumuvyeyi cyangwa wa muvyeyi aba bavyeyi n'abantu badusengera bagira iki muri bijya bike turonka umuvyeyi ni wo muntu wa mbere ashima cyane muri bijya bike turonka tuzo turibuka gushimira abavyeyi kandi twitaho imiryango yacu umuvyeyi abonye nari mikashi 2,000 by'amafaranga y'amarundi araryoherwa cyane reka dutangure ku byiza kuko ibi bizi nyuma y'ivyiza ifura ndayifise iracahumeka kandi nibaza ko ari wowe nyene kuba ariko barakuraba arabizi reka basanzwe babizi ku byiza iciza kimwe gikosora amakosa atanu kandi rero mama wanje rero asigaye ari umusenzi kurusha kera ivyo nakabanga ndabibi byagenze gute we ibintu byo gusenga ubikunde cyane ubu usigaye ari mama pastor mu bisanzwe umutima ufise ibyumba 4 sinzi ko warubizi umutima ufise ibyumba 4 kuko umuntu abantu turi abantu nyene wewe urafise ibyo umuntu akuziko wowe utiyiziko barayibona neza stage no ko je ntayibona igire zumu man niyo zumu yanyumira iyo ni stage ya Kidumu ariko kandi Kidumu n'umunyakinama mama wanje n'umunyakinama na je n'umunyakinama every story matters. Hello bakunzi ba STV muraho mumeze neza
By the way, jendi fresh sana kabisa. Fresh sana. Ibujumbura akavuga ko karagwa. Ntabwo icubahiro. Amen. Tabasha kurukora bimwe ko nabo bayikugura. None kwanya inzoga. Uri mwicuma wanyoye inzoga. Yesu wanje nuko nanzoga mwana. Nta kintu mfise muvyeyi. Ndasabye basa n'ikingorongoro cy'amazi ndashira. Oya. Tori ikintu ufungura hajya. Nagafu uzobuko. Tori kilo chifu hajya. Ariko para nanga. Give cents. Eh? 10 cents. Imani kongere. Sawa. Mani ntumuha amahera umuhubufu. Sawa. Okay. Safi. Anyways, STV fans muraboneze neza. Jendi Flashi. Yo. Flashi. Safi mucuruza nyama. Uyayitwa mucuruza nyama ko yaje yaranze izina nje sinamuzizira. Anyways, ni MC andi ini STV. By the way, muri introduction mwamaze kubona umuntu ndiko nakorana nawe kiganiro n'umuvumburo ni surprise. Ariko niwe muntu wa mbere ari kwisi y'Imana je nubaha cyane. So aha tugeze niho je mvuka ahanyene. Uyu muntu agoma ngonge da. Umuntu afise umugambi witwa gute. Aha niho muhiri wanje aho mvuka pani wanje ni hari ni kwa mama. Aha mama wanje je mvuka kuri iri barabara. Ni barajya kane muri quartier Muyinga. Zone Kinama, komine Ntango, ariko kera hari zone kera hari komine Kinama. Hebyo. Kera hari komine Kinama, hagacaba zone Muyinga. Muyinga ari zone. Tore yawe yari quartier toujours. Ahubwo ibintu birayobe. Quartier Muyinga nta mazone nkeka yari ahari. Chagre. Haba zone yari indi. Ntiyaba. Bya vrai. Ari ibintu kweri bize kubwenge. Okay, icyo nzi gusa yahora ari zone Kinama ubiri zone iri muri Ntahangwa. So haya niho mvuka hose turi ni muri quartier Muyinga akote quartier Ngozi. So ndiko ndagenda rero urugendo rwatanguye. By the way yongiye murahatsi. Ngiye murahatsi kuko mwamaze kubona muri introduction. Umuntu ko yakorana nawe ikiganiro. Anyways numva ndi happy ko gukora ikiganiro kuko ngiye gukora ikiganiro kiryoshe nkunda. Numva nishimiye. Ikiganiro kiza kuvamo impanuro ufise intumbero imwe. Ndafise ikintu kimwe ngomba guhanura. Kamera yanje kirana hasi. Ngira ikibazo giko gatubiboneka. Nta kundi. So Kiduma avuze show samedi afise show yo guhimbaza isabukuru yiwe y'imyaka 50. By the way Kiduma yavutse muri 1984 nimba nihenze. 84 oui. Mu itariki 28 z'ukwicumi niho Kiduma yavutse. Ariko akabazohimbaza ahantu ntiharengana ndavyibaza. Erekana podium neza nicyo cyaka kinzanye usaje umengo ntiharengana pe. Barayibona neza stage no ko je ntayibona. Yigire zoom man. Niyo zoom yanyumiye. Iyo ni stage ya Kidumu. Ariko kandi Kidumu n'umunyakinama, mama wanje n'umunyakinama na je n'umunyakinama. Ntiyigira umuntu w'umunyakenya kuntu twe turabizi ko umunyakinama. Kandi nabaravyemera kandi ari fier kandi yanarashimye. BCB yemeye yahisemo kubimufashamo kugira ngo ahimbaze imyaka 50 ayihimbarize mu Kinama. Ndabibutse ko yaheruka guhimbariza mu Kinama nyene ku myaka 40 hari mu mwaka w'2000 hari mu 2014 asubiye uno munsi aho naba mu Kinama hafi hajanye naberetse rero ari akarimbo kamwe ngo mashiremo
nkunda cyane bibazo dukubita copyright na kirikora kubita nani ndabuze yawe copyright cyenda gahe barera bakaririmba bamfungira amatara n'amazi saragomana bashima karimbo ka WJ bavuga nzoduga sasa jewe isubiye ku gatumba anyways mvuye mu Kigobe aho mba kano kanya ngiye muhira kwa mama wanje yitwa Mugabe Lisi umuvyeyi w'abana batanu akaba rundi rimwe na rimwe baratukana niwe nkwiye dutukike ngo turakaranduka so nizere rero yuko aha tugeze nisabwiye ngo ikiganiro nikizobarambire bande duhagarike mukanya mu minota mike zobadushitse tucatu tubandanya ibikorwa byacu. Hari abantu bakunda kubaza ngo imbaho ngo aho hantu nihe nzozigure ni ku isoko mu Kinama inyuma wejeje ipave ryo ku isoko mu Kinama cuzino nkuri karaja kukanga ucuhabona badandariza amambaho cyane so ese tunabashimire cyane mwebwe mwese mutwitayeho by the way. Anyways, thank you so much. Yes, rero uko mwabibona namaze gushika muri quartier muhiri wacu naho inyuma ku muvyeyi wanje. Ni surprise for sure. Sinzi ko nanyemerera ko dukorana ikiganiro ko ni mu bantu. Ndaje byanye ndabitinya ariko ni juste ko ninagenda ukunze bancomotse neza abakamera nateza kuguma hanze hinjira nkaraba kwanza ko hari siriko ndi siriko nk'abasiriko hari after bagaca binjira ibintu gaca bigenda fresh. Murahawe ikaze rero tujyane ibintu gende fresh. Tangura rero. Atangura ibi. Biraryosha ahubwo. Ibi. Ugiye kwiga. Sabwiye ko jewe mpava nza tubonane. Imvura kiragwa. Uyu rero n'umuvyeyi wanje. Umuheruka ashimyaka 2 gombi kwire kabisa. Umwaka ni gicura heze. Muhe mikro. Mwishira hamwe bana reka. Sara mikro wayishira hamwe baguca mande yanga. Nibikugira umbatse je nitego. Uri acha. Sawa. Nibikugira umbatse mutane. Tuyagira indano ndagugutegu. Abantu bajye uraba ndabategutse. Ino ko yava tukora tuyagira hanyene. Yega biri seriye. None ubwire niwe wandika. None n'ibitabo byose nzi ndabifite. Agenda bivuze ukubaza ndakuvuga mbe warize. Warize. Ega abantu babizi ko ega wari umustar. Hori umustar focus uratanga makuru abantu bakamenya makuru yawe. Muvyeyi gutereye. Namahoro. Icambere witwa gute? Akazina banyise abavyeyi ni Mugabe Lisi. Ufise abana banga 5. Hariho ikintu iyo ucibutse kikubabaza niki? Newe ndiko nabaza abandi ni umufana ukaryoherwa ntawe rero byumva ngene bigoye. Nawe icyo kibazo ni kirekire bana ni kirekire nzogifatira umwanya wo kugisigura neza. Ani batu yabanje ko ararunguruka sasa ntaco ega uno munsi wari umustar ibyo uvuga byose ndavyemera ariko mu bundi buzima hari abantu bibaza yuko ibyo nkora kumurije mafise intumbero ya mbere ni inyigisho, intumbero ya kabiri turafise byinshi tusangiza abandi, turafise byinshi uhanura abantu, experience waciye mu buzima ishobora kwigisha abandi. Niyo mpamvu kenshi umuntu ashaka kuvuga ngo navumbuye umuntu akumva kumengo hari ababifata nk'ubuwe discipline, hari ababifata nk'umuntu ngo reka arondera amafaranga. Ni juste gukora ikintu gishobora gutuma umuntu kwanza aryoherwa reka kiraba no kubaza ibintu bishobora gutuma umuntu atanga impanuro kanaka. Uno munsi hari abavyeyi, hari umuntu yaheruka twaruka gukorana nawe ikiganiro avuga ko ndamaze gukorana n'abantu babiri. Umwe avuga ati mama wiwe umuvyeyi we ntamwitaho nka mama wiwe, urumva? Hakabaho n'uwundi twabanye gano akavuga yuko abana yaravye abana benshi ariko atana kimwe bamuviriyemo. Kumbure je mbere ya kamera abantu bafise uko banzi nuko nawe unza abavyeyi ni bamwe mu bantu badakunda kubesha. Mbega wowe imfura yawe wewe uyizi gute?
kumbura ariho vyiza uyizi ko nabibi nibiye. Reka dutangure ku vyiza kuko ibibi biza inyuma y'ivyiza. Ifura ndayifise. Iracahumeka. Kandi nibaza ko ari wowe nyene kuba ariko barakuraba. Arabizi reka. Basanzwe babizi. Ku vyiza. Ico nshima ku vyiza ukora nuko ufise umutima w'impuhwe n'umutima w'urukundo. Ico ni cyambere shimira Imana kuko nawe guteragiyemo ukayemera ukakumerera mu buzima bwawe. Ikindi ciza nzi nuko ugira ico wubaha ukubaha abakuruta n'aburuta ndetse n'ikubahiriza n'ivy'abandi. Ico ndakizi ko kuko mu mateka yawe sindabona umuntu aza ngo ambwire ngo umwana wawe yagize ibi cyangwa ngo tuje mu masentare. Kuko ari abavyeyi benshi batuntujwe no kuba batunga barera abana. Hama bakabaguma babateza ibibazo ukamuri kuragenda gusigura ku makosa y'umwana aba yarakoze. Ico ndagishima ko Imana yakinkingi. Mu vyiza ni byinshi. Ibindi vyiza nuko kwitwararika kumenya ubuzima bw'abandi. Habi bibi nabyo nta mpunzi buragahonze kandi ishamba ntibura ico irisangamwo sukuvuga yuko umuntu aba umugororotse. Ntabwo nonca mvuga yuko ngo ndakweze ngo nukubera ndi imbere ya kamera ndakweze ngo uruwera ijana kwijana. Amakosa yamana abantu kuko turi mwisi y'ibyaha. Ariko amakosa arutana kandi hari abantu b'abanyamafuti kaduhagarara uko. Hari abantu b'abanyamafuti bama mu mafuti. Ariko rero iyo nimwe mu ntumbero nari mfise no munsi. Icambere nuko hariho ibintu ducamo bikadukorako. Wewe nyine urazi ko je ndi busy ntaboneka. By the way abantu bakora nkurikirana abafana bandi. Iryo mbere rero ryakunesheje. Niyo kosa bon je amakosa mfise ndayazi. Jewe ivyo kuboneka biba bizwi simfadika. Ariko aho mbandiko ndagwana kandi muri irya ngwanoza umuvyeyi hari igihe aba yumva uworeka no kuja kurondera amahero ze kumuraba akumva umengo no gutomuzanira ikintu ukamuraba birakwiye. Ariko nanje umuntu wese afise ubwenge aba yumva kugenda imbere y'umuvyeyi agaragara bibishe ataciye mu mariro umuvyeyi bibishe. Biri mu bintu bibiri uzobirayo ku bantu bose birahari. Umuvyeyi aba yumva woze ugaragara ariko umwana wakavuga ati sinogenda ngaragara. Byose bihagaze rero mu rukundo. Hari umuntu yambwiye ijambo ati mama wawe nubwo yo bari mborego igigende rigwa ko mwibarabara agumara umuvyeyi kandi ntasubizwa kandi uzomukunda uko. Kunka jewe narabona je mama wanje sinzi ko yazinyoye akiri umuto waranyoye inzoga hajya mbega mu buzima. Nakuze mbona muhira bamwe inzoga z'ibitoki no banazinyoye nkiri umwana mbwanci ubwenge nta nzoga jewe nigeramo. Je kuva mvuka canke sinigera numva ngo yanyoye inzoga ntavyo ndabona. Nta n'inyama ajya uyu mubona. Nzi ibintu akunda mama wanje. Nawe nkikazi ivyo nkunda ariko rero uyu no munsi mba numva rimwe na rimwe nkumbuye kwerekana ibintu nishimiye. Mbona mama wanje arengeye kamera, mbona mama wanje arengeye abantu bose bahari ku isi. Aba numva ngomba kwigisha undi muntu afise mama wiwe kumukunda cyane, kumwitwararika. Ntuzobura amakosa ukora ariko muri 10 kora vyizindwi basi ukore bibi bitatu. Ko ni wakora vyiza 10 bizotuma wikosora na bya bindi bikeya bibi ubikosora. Iciza kimwe gikosora amakosa 5. Kandi rero mama wanje rero asigaye ari umusenzi kurusha kera. Ivyo nakabanga ndabibi. Vyagenze gute we ibintu byo gusenga ubikunde cyane. Ubu usigaye ari mama pastor. Nubwo narenze niyugiye. Washikiwe n'utuntu dutuma uja ku murongo ugororotse. Tijewe nafashe inzira. Jewe ibintu byo gusenga barabizi. Nkumeruka mu mwaka uhetse. Jewe ibintu byo kwigirisha ntavyo nzi. Mvugisha ukuri. Mu bisanzwe iyo umuntu agenda arakura n'imyaka agenda aracamwo niko n'ivyumviro bigenda birahindagurika muri we. Kandi iyo uri kuravyara abana bakiri bato ntuburamenya ubuzima uko bumeze. Mugabo uko bagenda barakura niko nabo bakuza ubwenge na niko nabo bagwiza ibibazo mu muryango. Deje ni mu bagwije ibibazo. Aho genda bigabanya. Oya na urimwo kuko nk'umwakarorero ndagufise uri yanzi nishimwe Cedric. Mugabo ubu hari uwundi mwana agukomokako. Sinovuga nibibazo n'umugisha uteranywa nibibazo. Kuko iyo uvyaye
harimo umunezero n'umubabaro kuko ntabwo gubeshe ngo ari umuvyayi avyara umwana naho yo muvyarira mu mahigwa ngana gute ngo azomukuza ataciye mu bibazo umva rero wa munezero ucuvangwa n'ibibazo nukuvuga rero na wewe ntibisigura yuko atabibazo wateje warabiteje kuko umaze kuhunguka wunguka ibibazo n'amahigwe ivyo rero biri mu bituma ahanini nafashe ingingo yo gusenga sengera uruvyaro rw'iwanje kuko nabona umenga bariko barakura bageze mu bihe byo gufashwa n'Imana kubganje atavyo no kwishobotsa kandi nkaje ntumbona rero uvuga ati kandi agisenye reka ngume gusa ndagohereza Imana bari kuragira je byo kuboneka siho mbandi sinzi naje sinzi yo mbandi manibona umunsi waheze manga gahunda indwi nkakora zitatu ku munsi nkacambika zine usanga zina ari zejo cyashira ku zejo biba bigoye ariko umutima ni kindi kintu umutima urimo amaso umutima urimo amatwi umutima urimo guhema donc urashaka gukoresha ikintu cyose umutima ukabona cyangwa ukiyumvamo cyangwa ugakunda ukoresheje umutima ndagukosore kuri ako kantu k'umutima mu bisanzwe umutima ufise ibyumba bine sinzi ko warubitse umutima ufise ibyumba bine ni wakenera gusigurirwa ivyo byumba bine byari byo bizonsaba gufata umwanya ndabigusigurira kuko umuntu abantu turabantu nyene kuko wewe urafise ibyo umuntu akuziko wowe utiyiziko ico ni cyumba kiri mu mutima w'umuntu hakaba n'ivyo wiziko abantu batakuziko ico ni kindi cyumba kigira kabiri wowe ufise hakaba n'ivyo wiziko kandi n'abantu bakuziko urumva n'ikindi cyumba kigira gatatu ku mutima w'umuntu icyumba ca kane rero ni kintu wewe utiyiziko n'uwundi muntu atakuziko kizimana yonyene kandi nawe urakizi n'umuntu arakimenya ico naco ndibaza nawe wokimenya wiyumviriye neza sinzi ko wagitanga ibyumba bine umutima w'umuntu ufise ibyumba bine sawa byari bwamenye nzovyumvira ko icyo kintu kirakomeye hanyuma imwe mu mpamvu atware mwishira nguri araryo mu mpera abitware mwishira hamwe umperu uriya mama nse imiyosha koshi mwana genda umayosha uriya mu mama dandaza amavuka nguriya mu mpere nguriya reka shagre narinzi sawa ntacu ifata bo muri make rimwe na rimwe tumuvugire reka mvuge akakantu karakunda ndakunda kukiyumvira cyane jewe ari abantu bibaza ko ntahereza agaciro kanyi n'abakobwa ko jewe n'abakobwa dufite babagenzi abo twakundanye abo twagize iki kenshi ndakunda kubabwira ati ugu muri muto ku muvyeyi w'umuntu jewe nguma ndi muto ku muvyeyi wiwe ko jewe mu bintu vya mbere nzi yuko urahura n'umukobwa no munsi mugatandukana kumva kanaka ugahura n'uwundi cyangwa narahura n'umugabo ugatandukana agahura n'undi ariko umuvyeyi uguma ni wa wundi ushaka uhure n'umuguzi atunga gufasha cyangwa guha n'akazi kazini kaguha amahera ubwo umukeneye wa rukundo umuvyeyi cyangwa wa muvyeyi aba bavyeyi n'abantu badusengera bagira iki muri bijya bike turonka umuvyeyi ni wo muntu wa mbere ashima cyane muri bijya bike turonka tuzo turibuka gushimira abavyeyi kandi twitaho imiryango yacu umuvyeyi abonye nari mikashi 200 by'amafaranga y'amarundi araryoherwa cyane ntabaza yo winjira ku mukobwa ari giye abashaka kumenya winjija ya cyo mpamvu ibikobwa rimwe je nsanga natanguye kubanga usanga ufise iraki zitatu ntiyumvira ati ndafise ibindi bintu nzokora usanga mama uraboneka muri kamera urumva ntiyumvira ati uyu muntu ko afise 300 arafise ibindi yokora we yumvira ati ahubwo tunagabure canke bigenda uko si bose hari n'abandi bafise uwo mutima n'abatawufise turabasaba kuza baravyumvira umve ko uhuye n'umuhungu abafise abandi bantu batumye abaho abandi bantu bamufashije canke abandi bantu akwiye kwitaho rero hari ibintu ngenda ndiga experience ngira mu buzima ikanyereka ko nkagaruka nk'imbeyi y'abantu afise umuvyeyi babimeze gute nkumva ko nkabona ko amasengesho y'umuvyeyi kenshi akora tugahezagirwa tukagira iki rero cyo ni kimwe mu bintu ndagushimira cyane ndazi ko nimba uja mu misa kenshi je nk'imfura kweri je mba niyemera ndazi ko ndi mu bantu ba mbere unasengera kurusha abandi bana bawe bose ko je simfadika abandura nababona je ntumbona nkiye kumbona mu masengesho nyene kenshi ariko kazi mama muri ico gihe kinini utambona ndizera ko atabibazo byinshi bakuzanira ngango naka mwayewe wakarihuta nari nababwiye ko twamusanze atabizi
nibaza ko atabibazo byinshi uhura navyo bamunakaze ko ngo nakayagize ibi nurumva na rimwe ndi mugasho jeje ndabeshima Imana bo sinzi kurumva ngo nagwanye birambako ariko ngo nagwanye nande sinzi ndibaza ubayeho uzi ko kuvuba utarigera urwana ngo ngwana mu ntumbero yiyi nivyo shatse kuva kugwana hari umuntu musotorana akagusota canke mukagirisha ava ariko kugwana uko ntibirambako ntararimwe byo n'ibintu jewe nzi twoshwana tukabwirana nabi kuko je nanka nk'umuntu angaya ndavyanka ko yiki uri kurangaya je ndi umuntu ndi fier nuko mbayeho uyu muvyeyi nagoma ndabivuge nawe yumva ndafise arafise impuzu nyinshi cyane wanashima nyinshi mu vyumva ariko ndafise kumubwira ati ambara neza twene twicara ahantu hameze neza dukora ikiganiro je mba ndi fier nawe uko ari mba ndi fier nahaba ani wiwe ntari hinzu je naho mfise mba iwanje mbaho mpanze umva ko abaturuta rero umuvyeyi uramu donc tuza kumukunda uko ari n'aba mama b'abakuru b'ibihugu hari igihe ba mama babo banka bababwira babashira mu mazu meza bakavyanka oya je nzoguma mba akumva ko ari fier wewe gena ni watera imbere birakwiye kimwe bo ndafise ikiyago tuzoyagana nkuko mwavyumvise ikibazo ca mbere aciye gikwepa hari aho ngomba gushikara aho tuzokura inyigisho nyinshi muri experience je byinshi mandabiza ariko shaka kubivuga shaka vyivugirewe nkuko nanje mpora mvuga ivyo wanje nizyo shakoshi anyways no mustare w'umunsi rero bisaba tumureka akaja mu bintu vyiwe Romas kwezi kwa afisi gitami ngishaka kuboneka muri kamera sasa je nagize akantu gatoya nagize akantu ninabitora kuri ya namura ndabitora rimwe na rimwe ku bakobwa twakundana narabitora ariko ubu biragoye ngoma ndayo konzi amaguru yawe birato birazimvye ugomba uje mu vyondo kwe dushire ngaha basi pap iki ni kirato kiri VIP mana simpushe ndasavye ntabitoye wa la nigikukwiye kirakwiye mba nabitoye mba nzi amaguru yawe iyi ni kado y'umuvyeyi wanje by the way nabitoye sasa nubwo atambona kenshi jewe amaguru y'umengo ndayarota yo rero akona oya ishakoshi ni gwanje subizeyo ishakoshi yanje ndayitwara akana gashimwe gatoya ndagwaye n'abandi turamaze kubibaha nabo biri mu bintu akunda nzi akunda ibirato biyobeye nawe nk'ivyo bavyita gute mpfa kugura bari ibirato by'abakenyezi twerere muri ya masengesho yanyu rero mudusengera bikiya turonka ndazi tubikora bizi ubundi mutima wagarutse yavuga ati ngo uyu ikintu umuvyeyi wanje agashimwe gato ndakuzaniye kakirane imitima ibiri cyangwa umutima umukunze imitima ibiri urukundo nushima yegi birundi birakira muravuga ikirundi uko gishatse urukundo ndawusanga nko bwumva ari umutima wo gushima nawe nta ufise ibiri so nagashimwe kanje gatoya nta nibindi byari binzaye nivyo byatumye mvuga ayo majambo yose kandi agenda agiye urazi ibintu byanje mva mani guheza agire vuga jambo kamwe amadusezere twigira kambere reka dushimba Imana kuba yadutije akakanya tukaba dushitse n'aya masaha tugihumeka kuko yataba Imana nibi bintu bari kubishikako hamikindi naco ndavyishimiye ivyo ukoze nk'umwana wiwanje kandi si vya mbere ubwa mbere ubikoze wama wabikoze ico nsaba Imana nakuguha umugisha iguhezagire gumana umutima w'urukundo wo kuraba umuvyeyi akiri muzima kuko naho nopfa uwo bikora ugiye kumpamba mugabo ivyiza nibikora ndagushimira nkiri muzima hama kindi naco nkaca ntangiraho n'akarorero bariko baraturaba kuko ndazibiza kugera kure bakuriho akarorero k'ibicigwa ku bandi uwo mutima uri kurerekana mumbonesha kure uzovyara umusaruro no kubandi bana ku bavyeyi babo umwama guhezagira amena murakoze gushima hanyuma sindaheza
hanyuma rero tugende duhanuye n'abantu hari umuntu ashobora kwibaza kubera ko ibintu ndavyerekanye intumbero zanje zirahari ni kukwigisha wewe umutima wawe utakaje utaciyumvira tureke n'umuvyeyi n'undi mu mutoya wawe anyways muje ndazi ko batoya banje bari happy nanje mukuru wabo kuko barazi ingene ndabafata nico ndabamariye sindabivuze ariko ndazi birahari kandi sivyo kwitapira nubwo no vyishimira ndafise rezo ko ndabikora ibyo nagukiriyemo no kuvyihanganira kuko kwisi umuntu abayeho bavuga kandi batakuvuga nta kintu gerako nta nico burakora kugira igikuru nuko icubukozi buzi intumbero yawe mu mutima wawe kuko kumwana w'umuntu ushobora kumuhereza ukuri kwawe ngo akwemere ko ari ukuri muri make shaza kuvuga kubikora ukuje intumbero yanje nimwe kunigisha abandi murafise ba mama banyu banza mube fier nabo nababwiye nari mfise kumubwira cyambara neza duhurira ahantu hasa neza dukora ikiganiro ibihe birahindagurika umuntu wese kandi umuvyeyi nigera umubosi umuvyeyi ntiki ashaka batunze gute umuvyeyi yagumara umuntu nyene wawo ndi nyene umubosi bw'umuvyeyi n'urukundo no gusengera abana biwe niki reje ndamwishimiye kandi Imana izomfasha rambe bibaye ngombwa jewe ntazonsige nzomusige basi jewe ariko ndumva yuko mba ndi fier nawe cyane niwe angize jewe mu bamwe banyita ngo boss je nta boss mfise ariko ndafise ububosi bw'iwanje muri jewe simfa guca ku muntu abantu batanu bansavye ndizera ko Imana nicabona batatu ndabafasha ni kuvuga je ndumva ko ico gikwiye kandi ndaza aho ngeze ndahagejejwe n'Imana n'amasengesho y'abavyeyi y'abantu batandukanye rero mube fier abavyeyi banyu mwongere muri bike muronka ibi sinovuga amayana biguze ariko si make kandi si menshi kuko ntamurengeye kandi nawe ntayarengeye kuko ikimurengeye n'urukundo rwanje ikiyarengeye nikindi urumva ariko hariho benshi duhereza ibiruti biratana ibintu birebire batumariye tuze turika gushimira yabagize ico batumarira n'abantu bikwiriye kuko nabo muhuye mwibarabara ushaka guhura nawe mugasangira twibuke gushimira abavyeyi bacu n'abantu bakomeye cyane mu buzima bwacu Imana ibahezagire mwakoze muvyeyi Imana ibahezagire n'abafana banje bose aho muri mukagera bye bye ciao igire mwishira hamwe muvyeyi Every story matters.